Mwaramutse banywanyi bacu mukurikira amakuru n'ibiganiro dushikiriza kuri neshera ya YouTube ya ICTV. Nanone n'umwanya w'amakuru agezweho ariko haravugwa amakuru ari buze kugaruka ko yavugwa muri politike cane ariko tukaza no gushimika kuyavugwa mu mutekano, aho tuza gushimika ku ngingo nkuru zikurikira. Inyuma yaho Perezida Ndayishimiye ariko aragirana ibiganiro n'u Rwanda mwibanga ntangere bikanyegezwa, turaza kubabwira amakuru mashasha y'ivyavuye mu biganiro u Rwanda ruriko ruragirana n'u Burundi. Ni ibiganiro Burundi buriko buragirana n'u Rwanda. Inama ya mbere yabereye i Kigali, iyindi nama ikaba yarabereye mu Kirundo. Ni inama yabaye umutekano wakajijwe, ikaba mwijoro umutekano ku mpande zompi wari wakajijwe, ariko abo ku ruhande rw'u Rwanda bari bacungerewe umutekano bidasanzwe. Turaza kugaruka ku vy'iyo nama ndetse tuze no kugenda tuja ku zindi nkuru mutamenye kuri uwo mubonano wabaye hagati y'abategetsi bo ku ruhande rw'u Burundi ndetse no ku ruhande rw'u Rwanda. Kera kabaye Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Kongo yagondojwe, akaba yemeye kuganira n'umugwi wa M23. Ni nyuma yaho yumvikanye mu binyamakuru, ku maradiyo, ku mateleviziyo, mbere avuga ko atazokwigera aganira n'umuhari M23, akavuga ko hazoganira n'u Rwanda kuko yavuga ko ariko guteye, akarahira karengwa ko adashobora kugirana ibiganiro n'umuhari w'iterabwoba wa M23 nk'uko we yawagiriza. Ariko ubu turiko turavugana Felix Antoine Tshisekedi yamaze gushira umupira hasi, agiye kuganira na M23. Ivyo navyo bikaba vyerekana ugutsindwa gukomeye kwe na Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye, aba FDLR ndetse n'abawazarendo, abo bose bari bafatanije mu kugwanya umuhari M23. Perezida Ndayishimiye nawe akaba ariko araganira n'u Rwanda. Felix Tshisekedi nawe ati naje ngiye kuganira na M23. Ibi birerekana igitsindo kidasanzwe M23 itsinze, kandi ibi bikaba bigiye gutuma haba impinduka mu karere. Benshi bashobora kwitega impinduka yoba muri Kongo, yoba mu Burundi, ndetse ibi vyose bikaba bigiye gukurikirwa n'ikintu abantu benshi bagiye gutangara. Ico bikoze mu Burundi ho ibintu ntivyifashe neza, kubera ko hariko haravugwa amakuru y'ukuntu hagiye kuba ikintu kidasanzwe. Benshi bavuze bati none ibi biganiro biriko biraba hagati y'u Burundi n'u Rwanda, aho Perezida Ndayishimiye yarungitse intumwa zikaja kuganira n'intumwa z'u Rwanda, vyoba bisiguye iki? Vyoba ari ivyerekeye ivyo abagomvye gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi 2015 barimwo General Godefroid Niyombare. Mu minsi heze yaravuzwe cane mu vyerekeye nk'ibitero bishobora kwaduka mu Burundi. Ivyo bitero ngo vyari kuba birongowe nawe, ariko ngo ivyo bitero bikaba vyarateguwe ko bizokwegekwa ku muhari M23. Ariko nanone ivyo ni amakuru yavuzwe ku mbuga ngurukana bumenyi, aho benshi bavuga bati M23 ikintu conyene gishobora gutuma iza mu Burundi nuko leta y'u Burundi yemeye guha indaro abasize bakozeho nyabwoko mu Rwanda aribo FDLR, kubera ko inyuma y'uko bakubitiwe mu bisagara bitandukanye birimwo cane Goma ndetse na Uvira n'ahandi hagiye hatandukanye, M23 yagiye irigarurira. Nta kindi bakoze atari uguhungira ku butaka bw'u Burundi, kuko aribo bagiye barabaha indaro, mbere bamwe bakaba baranaguze amatongo mu gisagara ca Bujumbura. Ubwoba bwinshi bwari buhari nuko Burundi bubandanije gukorana na FDLR, atakindi cyari gukurikira atari uko M23 yari gukora ibitero ikabasanga ku butaka bw'u Burundi, kuko idashobora kwemera umuntu ashobora kuja kuyihungabanya canke se kuyiteza ko umutekano muke. Bazi ko inyuma yaho ibibuga vy'indege bimwe bimwe vyahora bikoreshwa na leta ya Kongo bifashwe, M23 FRDC ndetse na FDLR bari batanguye kugirana ibiganiro n'u Burundi kugira bakoresha ikibuga c'indege ca Bujumbura.
bagikoreshe mu gucishako logistique canke ibikoresho vy'intambara, ibigwanisho ndetse n'ibindi vyankenerwa, kubera ko igisagara ca Uvira cegereye Uburundi kandi M23 ikaba nayo igomba gusatira gufata ico gisagara. Ivyo rero vyari gutuma haduka intambara no ku ruhande rw'Uburundi, kubera ko atayindi nzira Kongo yari isigaranye yo kuba yokoresha kugira ikingira ico gisagara. Ingabo z'Uburundi zitari nke zikaba zarahuye n'ivyago bikomeye cane, gusa rero hakaba hari n'imigwano idasanzwe. Igisirikare c'u Burundi kikaba cakubiswe bidasanzwe, bakaba havugwa ko harimwo n'intwazangabo zaboneye ivyago bikomeye cane. Hakaba harimwo uri kuvugwa cane yoba yishwe na M23. Nijoro ryabaye ribi cane ku ngabo z'u Burundi, ibirindiro vya M23 bikaba vyagombye kuraswaho n'abo basirikare, ariko M23 ikivuna. Bikaba bivugwa ko rero muri Kiziba habereye imigwano idasanzwe, vyarangiye rero M23 bafashe Kiziba, ariko nanone yaba FDLR yaba ingabo z'u Burundi bakaba bari kurwanira hamwe, bakarwanya n'ubugome budasanzwe. Akaba rero ata muntu n'umwe yashoboye kumenya uko igitero ca M23 cagabwe ku ngabo z'u Burundi ndetse na FARDC cabaye muri Kiziba, ari naco catumye bakubitwa n'inkuba baca bariruka. Abandi bikaba vyageze naho ingabo z'u Burundi zitangura kuja kurasa mu banyagihugu, bakavuga ko ngo hoba harashwe ibitaro. Ico bikoze M23 yo ikaba yabakubise ku buryo ngo bayobewe n'ibibakubise, baca bahungira mu bice vya Uvira. Ubu tuvugana ngo boba ariho boba bari. N'imigwano itari yoroshe ku bari bahari, bavuga ko ari ibintu vyari bikomeye cane, ariko amazu y'abanyagihugu ngo yononekaye, ariko ngo babikoze kubera kubura ukundi kuntu bari kubigira, ngo wari umujinya uvanze n'ibimaramare, kubera ko badatahura ukuntu ibintu vyoba vyabagendekeye. Muti rero vyifashe gute? Tugaruke ku biganiro bidasanzwe biriko birahuza Uburundi ndetse n'u Rwanda. Ni ibiganiro vyabaye mu mpisho niko twovyita, bikaba mw'ibanga ntangere, ariko vyoba bifise ico bigendereye. Vyoba bifitaniye isano n'ivyatangajwe na Felix Tshisekedi ko agiye kuganira na M23. Uburundi bukabona ko bugiye gusigara bwonyene kandi bwamaze kwerekana uruhande buhagaze ko nevari gukoresha ibiganiro n'u Rwanda mw'ibanga ntangere. Ni ibiganiro biriko bitunganywa hagati y'u Rwanda n'u Burundi kugira ibibazo vy'imigenderanire vya politike n'umutekano bitoregwa inyishu. Genekerezo rya 10 nibwo twababwiye ko iva 2025 nibwo twababwiye ko intumwa zarungitswe n'u Rwanda zahuriye mu ntara ya kera ya Kirundo. Intumwa z'igihugu c'u Burundi bakaba bari mu hoteli yitwa Royal North Hotel, maze iyo nama ikomeye ikaba yamaze amasaha arenga 5 kandi iba mu mwiherero ntangire, aho umutekano wari wongerejwe cane. Hoteli yari ikikujwe gose n'abajejwe umutekano benshi, nk'uko rero amasoko mu ntara ya Kirundo ndetse no mw'iperereza ry'u Burundi avyemeza. Hakaba haba ikibanza iyo hoteli irimwo, eka mbere n'amabarabara yinjira muri iyo hoteli hari hacunzwe cane bikomeye, ku buryo n'abanyagihugu basanzwe bari indani ngo boba barasohowe kugira hatagira abamena amabanga canke ngo bamenye ibiri kuvugirwa muri iyo nama. Umutekano wari urinzwe ku rugero rukomeye n'abajejwe umutekano b'ivyo bihugu bibiri, no kuvuga igihugu c'u Rwanda n'igihugu c'u Burundi. Akaba ata misi iheze Perezida Evariste Ndayishimiye yarungitse intumwa ziwe bagizwe n'abarongoye iperereza ndetse n'abarongoye abandi mu gisirikare, bakaja guhura n'intumwa za Perezida Kagame. None ibi biganiro vyoba bigamije iki? Havuzwe vyinshi
havuzwe ivyo guhana vyo kurungika bagerageje gutembagaza ubutegetsi muri 2015 barimwo na General Godefroid Niyombare. Havuzwe ivy'ubwoba Perezida Ndayishimiye afise ko yamaze gutsindwa mu rugamba yararimwo muri Congo, akabona ata kindi gisigaye atari ukwishikana ku Rwanda. Havuzwe ivyo kugurura imbibe z'u Burundi zimaze igihe zugaye. Benshi bavuga bati Perezida Ndayishimiye yanze kugurura imbibe mu gihe hari icuka hagati y'u Rwanda, none ubu nibwo agiye kugurura imbibe mu gihe havugwa ko umutekano w'u Burundi woba ubangamiwe kubera ko hagize igihe havugwa ko hashobora kwaduka ibitero ku Burundi. Ibi vyo bari ibiki? Nta misi iheze Perezida Evariste Ndayishimiye avuye mu nama y'abakuru b'ibihugu bigize ubumwe bwa Afurika, aho yaje avuga ko yashoboye kuganira n'ibihugu bigenzi vy'u Burundi, mbere ngo bimwizeza ko u Rwanda ata mugambi rufise wo gutera u Burundi. Neva rero ashitse Bujumbura yaramenyesheje abarundi ko intambara u Rwanda rwategura rwayihagaritse, ivyatangaje abarundi batari bake, aho mu misi iheze Perezida Ndayishimiye yari yavuze ati u Rwanda rugera rutera u Burundi, mumere magabo mwitegure, ati tuzogwana kandi tuzotsinda kuko u Rwanda ntirwigeze rudutsinda no muri kahise. Mu nyuma bukeye arivuguruza ati abari barindiriye gukamisha intambara y'igitero c'u Rwanda ku Burundi ngo basubize amero mwisaho. Ivyo Perezida Ndayishimiye yabivuze mu gihe hari icuka kibi mu bategetsi n'uno munsi kikibandanya, aho bavugwa ko hari abagomba kumukura ku butegetsi, bakavuga ko ari u Rwanda rwabikoze na M23. Ivyo rero vyari vyateguwe kandi vyari vyanamaze no kumenyekana mu biro vy'umukuru w'igihugu. Perezida Ndayishimiye rero ntiyarira buse n'ivyo yavuga yarabizi neza, ico bikoze mu nyuma aho bahari ayandi makuru y'ibanga yaronse. Kuwa 27 Ruhuhuma 2025 nibwo Perezida Evariste Ndayishimiye yatangaje imbere y'abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi ko ashira imbere ibiganiro ko gusumba indwano, aho yamenyesheje ko imiryango yuguruye kugira u Rwanda n'u Burundi biganire. Inyuma gato y'indwi zibiri Perezida Evariste Ndayishimiye yari yamenyesheje abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi ko u Rwanda rufise umugambi wo gutera u Burundi, ko u Burundi butazorera amaboko ngo ruzokwivuna. Kuwa 11 Ruhuhuma 2025 Perezida Evariste Ndayishimiye yahamagariye abanyagihugu kumera amagabo ko u Rwanda rugiye gutera u Burundi, ariko yemeza ko abarundi bazosindukana niyo nka kubagwanya. None ubu Evariste Ndayishimiye yahinduye umugambi? Ico ni ikibazo bamwe n'abandi bibaza. Biragoye kumenya gose uruhande Perezida Evariste Ndayishimiye ahagazemwo, kuko uyu muperezida yaranzwe no guhindagurika mu vyavuga. Uyu munsi avuga kino, ejo agahindura akavuga biriya. Ariko izi nama zibanga hari ico zizovamwo ciza abarundi bo kwitega vy'ukuri. Ico ni ikibazo abatari bake bibaza, ariko nanone Evariste Ndayishimiye ahindagurika. Hari amakuru yizewe mu iperereza ry'u Burundi yemeza ko imigenderanire y'u Rwanda n'u Burundi igiye gusubira kuba myiza, mbere no mu biganiro vyo ku munsi w'ejo mu ntara ya Kirundo hagati y'intumwa z'u Rwanda n'u Burundi. Iyugururwa ry'imipaka yugawe guhera 2023 yari mu biganirwa kugira isubire kugurura. Ni mu gihe ibibazo y'imigenderanire hagati y'ibihugu vyompi yosubira kuba myiza. Perezida Evariste Ndayishimiye yoba akoze ikintu kinini, kuko amatati kw'isi yose yamahezwa no kwicarana hakaba kuganira. Ariko Perezida Ndayishimiye nanone hari abatazomwishimira, kubera ko nko mu butegetsi bwiwe hari cane abari bamushigikiye bari batanguye kugenda barashikiriza amajambo y'urwanko ku Rwanda, bati Perezida wacu turamushigikiye, ntashobora kwemera ko igihugu kija mu kaga. Imbonerakure mwarazumvishe ku marezo sosiyo zitanga amaudio bati mumere magabo abansi bacu n'u Rwanda. Ariko ubuhoho Perezida Ndayishimiye yaberetse ko ivyo bavuga hari ivyo batazi. Bati politike iragoye cane, kandi nta mwansi yahoraho muri politike, kandi
ibintu birahindagurika umwanya ku mwanya. Benshi rero hari ibintu batamenya rwose ku biba biriko birabera mu gihugu, kandi bamwe bakaba bashobora bashobora no kugwa mu mporero. Intambara iri mu buseruko bwa Kongo ikaba ishobora guhindura umurindi umwanya n'umwanya uwo ari wo wose. Tukaba twababwira ko intandaro y'irya ntambara ari uko hari ivy'umukuru w'igihugu ca Uganda Yoweri Kaguta Museveni atahurije ko na Paul Kagame n'u Rwanda, bituma Museveni ngasaba Felix Tshisekedi kugumuka, avuga ko atemera amasezerano aha ubutaka bwa Kongo u Rwanda. Ivyo turaza kubabwira ukuntu Burundi bwavyivanzemwo, tuze no kubabwira ibintu biba muri politike abanyagihugu bato bato batamenye. Bujumbura ngo ibintu bigiye guhinduka, hagiye guhindurwa igisirikare, hagiye guhindurwa indongozi, hagiye guhindurwa ibintu nka vyose. Amakuru dufise ntahumuriza ivyo bizoba gute. Perezida Ndayishimiye yoba ariko aragwanya ico kintu inyuma yo kumenya ko hari ibigiye kumushikira. Vyose turaza kubigarukako, ariko hano hari ubutumwa tutosozera tutabashikirije. Ni ubutumwa buvuga buti abarundi bagiye Kongo ni abacangero, kuko naho bafata ahantu Tshisekedi yavuga ko ari FARDC yahafashe. Ikibabaje abahasize ubuzima nta n'iteka babahaye, barutwa n'imbwa yapfuye. Murantunga ndabivuze uko mbabaye, kuko nanje naraburiyeyo mu vyaranje, nta n'ikiziga twabonye. Hari abasoda benshi cane babuze irengero igihe hafatwa Goma, barasanzaye. Amabato yashika kuri 11 yarasanzaye, ntawuzi irengero ryabo. Harya Neva azoja ngaho abakinire amakomedi gusa, kandi abizi neza ko yahekuye abavyeyi b'u Burundi. Igihe kiraje mumenye ivyabaye muri Kongo. Natangaye ndavye amakomanteri mugira umenga hari abanezererwa iyo tubonye amafoto ya bamwe n'abandi bahasize ubuzima ku rugamba bivanye n'aho duhagaze. Tuze turaba kandi tumenye ko ingwano atari nziza. Abayidushiramwo kubera inda ndende zitigera zihaga, bamenye ko atawabimaze, kandi izina ryabo rizibagiranwa ubutakigaruka. Abantu b'ico gihe bazovuga bati Burundi bwigeze gutwagwa n'imihimbiri n'abasesankuyoze. Abansi b'u Burundi igihugu cabibarutse, bipfuza guhonya abandi babahora uko Imana yabaremye no kuzuza inda zabo. Murantunga nariko ndirenganira, ariko ibintu bigiye kuba mu gihugu cacu birashobora kuza kutorohereza ubutegetsi buriho, kandi biraza gukomera rwose. Abarundi borindira impinduka zishobora kuza kwaduka umwanya n'umwanya. N'ubutumwa twaronse, ariko twobabwira ko hari icuka kitari kiza mu ndongozi nk'uko tugize igihe tubibabwira. Perezida Ndayishimiye wari karagirisha ibiganiro mw'ibanga, hari umurwi utavyishimiye rwose, kuko Perezida Ndayishimiye asa n'umuntu afata ingingo atagishije inama bamwe mu bo bakorana. Benshi bati rero ntibazi ibigiye gukurikira, turindira ibizova muri ivyo biganiro. Ariko nanone ibintu bikaba biriko biraba mu gihe Felix Tshisekedi yamaze kwemera ko azogirana ibiganiro n'umuhari wa M23. Ni ibintu vyatangaje cane abantu kubona Felix Tshisekedi avuye kwizima akaba agiye kuganira na M23. Perezida w'u Burundi nawe atanguye kuganira n'u Rwanda. Ibiro vya perezida wa Angola nivyo vyatangaje ko bigiye kuvugana n'umutwe wa M23 kugira ngo itsinda rya RDC n'irya M23 bagirana ibiganiro bitaziguye. Umuvugizi wa Perezida Felix Tshisekedi yitwa Tina Salama, akaba atemeje neza ivyatangajwe na Angola ku rubuga rwa X. Yavuze ko Angola igiye gukora ibikorwa bigendanye n'ubuhuza. Tina yavuze ati turindiriye kurabishirwa mu ngiro ry'ico gikorwa c'ubuhuza bwa Angola.
ibi rero bikaba vyatangajwe inyuma y'uruzinduko rugufi rwa perezida Felix Tshisekedi wa RDC i Rwanda, aho yahuye bonyene na mugenzi we wa Angola João Lourenço. Perezida Lourenço akaba amaze imyaka igera kuri 4 ari umuhuza mu bibazo vya RDC. Mu kwezi guheze yatangaje ko agiye guhagarika ayo mabanga kugira akore yindi mirimo yo kuba umuyobozi w'ubumwe bwa Afurika yari yaramaze gushigwamwo. Ivyo rero akaba ari vy'ukurindira tukarabaho bizoherera. Amakuru menshi abagezwa bavugwa tugenda tubashikiriza umunota ku yundi. Fyonda kuri subscribe mu kanya tuze guhura n'ayandi makuru agezweho. Ibihe vyiza rero kuri mwese.